Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye ndakuramukije amahoro y'Imana yongere kubabana namwe bakunzi ba Nuje Entertainment bakunzi b'ikiganiro novuga ngo biganiro bicana kuri Nuje Entertainment. Of course my name is Jamal Fred MC voice of the money make masterpiece keeper motivation champion intore yatochwe maramumva samirana mu kiganiro turashoboye ariko kandi ngarutse kuri Nuja Sports ikiganiro c'inkino kuri Nuja Entertainment umunezero udasanzwe Eshi bagiye batubaza turabacishiriza na sport rero twamaze kuba tugaruka gita Jamal Fred MC voice of the money. So rero no makuraza kuba gize n'ingingo zikurikira tuza kuraba Real Madrid ku munsi wejo aho yari kirakina na Kaihat yo mu gihugu ca Kazakhstan muri Ligue des Champions. Turabe urukino ko gwagenze n'impinduka zageze ba mu rukino tuza kuba tugaruka na defete yari yagize muri weekend yakinye na Atletico Madrid. Tuze kuraba n'urukino ruza guhuza FC Barcelone hamwe na Paris Saint-Germain ku munsi novuga wino munsi neza amasaha y'ijoro hari novuga ngo mu gihugu ca Espagne aho ubona ko Barcelone za kwakira umugwi wa Paris Saint-Germain. Tuza kuraba runo rukino mbega tugwitege kwiki turabe nabiriko biravugwa kuri runo rukino. Sasa sangwa ikaze rero muri kino kiganiro kidasanzwe. Rero nguko nemeje kubivuga ni defete yari yabaye novuga ngo kuri Real Madrid ku munsi novuga ngo wa gatandatu yari kirakina yari derby yo mu gisagara ca Madrid hari mu gihugu ca Espagne. Urako ari Real Madrid yari yakiye novuga ngo yari novuga ngo Atletico Madrid yari yakiye Real Madrid neza na neza. Urana ko ari defete kuri Real Madrid urana ko yahuye n'uruva gusenya Real Madrid bayinyagira ibitsindo novuga ngo bitanu ku novuga kuri bibiri ibitsindo vyabonetse novuga ngo ari intsinzi ya Atletico Madrid yatsinzi convaincre Real Madrid. Urana ko Real Madrid yibuze ariko tuza kubona ya novuga ngo yangurane yo kuri Xabi Alonso atararonka liste de base yo gutanguza misi yose. Ino musara ashobora gutanguza aba ejo agatanguza biza kuba bimukwegera neza kuri Atletico Madrid yari ifise novuga ngo inzara n'inyota gutsinda Real Madrid. Tuza kubona Real Madrid ikubitwa Xabi Alonso azanovuga kuba kora remplacement mbi itari kenewe hajya mu rukino rwose umanze kubuka kora remplacement mbi biba bigoye ubufashe risque yo gutsinda. Twagiye tubona aba abrikora adagile hari abakinyi maze kubabrikora baca badatanga message meze neza batitanga novuga ngo urukino gwiza tanga performance nziza. Rero umaze kubona nka Xabi Alonso agikorera kwiyo novuga ngo style yo kubrikora hari umukinyi ubrikoye atanga performance nziza hari n'uwundi ubrikoye bica vyanga. Rero tuje kuri Ligue des Champions ni Kaihat yo mu gihugu ca Kazakhstan. Urana ko Real Madrid yari yagiye novuga gutana mu mitwe nayo urukino ruza kurangira Real Madrid itsinzi convaincre ino Kaihat ibitsindo bitanu vyose kubusa ariko nta birenze nta bishesha kubona Real Madrid itsinze novuga Kaihat kuko ni equipe novuga nto iri no muhiganwa ritamenyekana muhiganwa rita novuga ngo atanguvura ifise. Donc rero ni Real Madrid yagiye kuba itsindi convaincre nk'ibisanzwe Kaihat vyari ngombwa kitsinda. Tuza kubona novuga ngo urukino ruryoha bamaze novuga kuba agira remplacement nziza. Urana remplacement ya Rodrigo Goes remplacement ya novuga ya Kamavinga naba novuga ba Ibrahim Diaz ari remplacement yagiye kuba itanga umusaruro novuga ngo umeze neza muri Real Madrid. Baza kuba babona intsinzi vyoroshe. Twarabonye performance nziza ya Kamavinga tubona performance nziza ya Rodrigo Goes tubona performance nziza novuga ngo ya Mbappe ujya nawe ni instoppable kabisa yagiye kuba novuga ngo yinjiza ibitsindo bitatu wenyene muri ya match ya Kaihat. Reka twizere ko bizobandanya bigenda neza ku Real Madrid ariko mu gihe Xabi Alonso turafata novuga ngo liste novuga ngo yo kuba atanguza mu rukino zijya liste ziguma zitanguza bakwiye kubafata liste ya nyayo ku buryo abakinyi baba binyumva bataguma bahinagurika ku mwanya ntabazogomeza kujya Real Madrid iracafise novuga ngo ikibazo gikomeye. So
hariyo n'iyindi Barcelone novuga ngo iza kuba yakira umugwi wa Paris Saint-Germain mu rukino ruri kuvugisha benshi urukino ruriko novuga ngo ruvugisha benshi amajambo ya nariya iri kuvugisha benshi novuga ngo ni match yitezwe n'abantu benshi isinzi novuga ko kuno musi ni match novuga ngo iza kuba ifise spectacle idasanzwe bivanye nuko ino migwi ifise novuga ngo philosophy zigiye zitandukanye turavye novuga ngo inkino zagiye zihuza novuga l'année passée inkino zagiye zihuza Paris Saint-Germain novuga ngo na Barcelona arana ko Barcelona itagiye kubinwa amazi ariko urukino twitega iki novuga ngo kuri Hansi Flick hamwe no ku Luis Enrique urana ko bamenyereza abazino equipe nubwo twitega iki runo rukino uza kubona muri Barcelona baza kuba bafise abantu bateza kuba baboneka mu rukino Rafinha urana Gavi urana Frank novuga Joao Garcia hamwe n'uwitwa Firmino Lopez ariko ku ruhande rwa Paris Saint-Germain za kuba abateza kuboneka ni Dembele herutse kuba twara novuga Ballon d'Or haraza kuba hamisinga uwitwa Marquinhos haraza kuba hamisinga n'uwise Désiré Doué abo n'abakinyi bose ku mpande ni bane ku mpande zose kandi ni n'abakinyi b'abatitulaire bafatiye runini novuga ngo zino bafatiye runini ino migwi yabo basanzwe bakinamwo rero no rukino novuga ko Barcelona mu mwaka weze urugero yari uriko sigwikiriko no musi bien sûr murabibona n'abantu baramace barabibona Paris Saint-Germain urugero yari riko bien sûr gwaramanutse ariko novuga kari ama equipe ari kungano gwiza ari novuga ama equipe ari kuri balance zingana rero ino musi nta muntu ashobora gutanga ubuhamya avuga ngo Barcelona yaza gutsinda Paris Saint-Germain biza gutsinda Barcelona kuko ni ibintu bigoye ino munsi novuga ko rujya rukino bafise 50% bose 50% kubera ko Barcelona navuga ngo l'année passée mwarabonye vyabaye nibigeze banwa amazi kuri Paris Saint-Germain rero Paris Saint-Germain novuga ko iza kwakirwa rero aba Barcelona bafise amahirwe menshi kuko mu gihuba wakira office 100% canke 70% cyangwa 60% kugirane kugira performance mu gihe uri mu rugo ugira performance ziza rero urukino ntanze shwadi y'abantu bapariya y'abantu ba bettinga novuga ati urukino baze kurukina double chance kubera ko urukino ruza kuboneka mu magori menshi ariko nta muntu ashobora kuvuga ngo nakiraza gutsinda kuko ntayiza gutsinda convenkin ntayiza gutsinda vyoroshye rero urwo rukino gwitezwe uno munsi urana ko arukino ruza kuba rufise spectacle idasanzwe neza nuko sasa tugekubaza turabaha amakuru y'inkino yizewe hano kuri Nuje Entertainment ariko tuzagumya tubavangira vyose kugira ngo nimuze muvuge ngo hari ico mwatuburanye iyi ni Nuje Entertainment cyakiganiro Nuje Sport iyi bayita Nuje Sport ntande zo bisanga atari kuni Nuje Entertainment mwari kumwe na Jamora Fred MC Voice of the Money Man Master Skipper motivation champion subira mu biganiro bibindi bicano kuri Nuje Entertainment hasta la vista peace out.